وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Nimwibuke kandi igihe Musa yasaba amazi yo kunywa kubw'abantu biwe b'Abisirayeli. Turavuga duti kubitisha inkoni yawe iryo buye maze rizikurukamwo imigezi 12 kandi umuryango wose ucuramenya ahawo ho kunywera. Duti nimufungure rero kandi munywe mu bifungurwa riziki vy'Uhoraho Allah kandi ntimukagabitanye kw'isi mu kuba bononyi. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yemwe bene Isirayeli nimwibuke kandi igihe mwavuga muti yewe Musa ntabwo dushobora kwihangana ku bifungurwa by'ubwoko bumwe gusa. Kuri ubwo rero nudusabire Uhoraho Allah Imana yawe aduhe muri bijya bimezwa n'isi mu mboga zayo n'amadodoki amatango yayo n'ingano zayo na adesi ubusharuzo bwayo hamwe n'ibitunguru vyayo. Uhoraho Allah aravuga ati musabye gukabirwa ibintu biciriritse ku bintu vyiza bihanitse nimugende mu gisagara atankeka hiyo muraronkayo ivyo mwasavye kandi bomekwa ko ubutindi hamwe n'ubukene kandi baremekwa baseswa ko uburake bw'Uhoraho Allah. Ivyo vyavanye nuko mu vy'ukuri bahora bahakana amungane ayati y'ijambo ry'Uhoraho Allah kandi bakica abavugishwa n'Imana atamvo y'ukuri. Ivyo kandi vyavanye no kugabitanya kwabo kandi bahora bimonogoza mu kurenga imbibe z'Uhoraho Allah. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mu vy'ukuri babandi bizeye Uhoraho Allah n'intumwa z'Imana zaho hambere hamwe n'abayahudi n'abakirisu n'abasabayi uwari we wese azokwizera Uhoraho Allah hamwe n'umunsi w'imperuka kandi agakora ibikorwa vyiza nk'uko umuvugishwa n'Imana Muhammad abyigisha atankeka bazoronka impembo zabo kuhoraho Allah Imana yabo kandi ntabwo babuzoba kuri bo kandi ntabwo bazokwiganyira. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Nimwibuke kandi yemwe bayahudi igihe twakira isezerano ryanyu mu gihe cy'umuvugishwa n'Imana Mose kandi tweneneka umusozi hejuru yanyu turababwira duti nimufate nka nkama ibitubahaye kandi mwame mwibuka ibirimwo kugira ngo kumbure mutinye mwihebere Uhoraho Allah. ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. hanyuma mwarihindukije mu nyuma y'ivyo murahemuka, kandi iyo bitaba ivyiza vy'uhoraho Allah hamwe n'imbabazi ziwe biri kuri mwebwe, mwari kuba mu banyaruhombo, abanyamarushwa. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. kandi atankeka mwaramaze kumenya inkuru ya babandi bo muri mwebwe b'Isirayeli barenze ku cagezwe c'umunsi w'isabato bari baragezwe, maze turavuga duti ni mu bimamfu zisuzuguritse. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. iryo hindurwa bumamfu rero turigira igihano cyo kwihanikiriza kubw'abantu bo muri ico gihe cabo no kubw'abaje mu nyuma zabo, kandi tukigira inyigisho kubatinya uhoraho Allah bamwihebera.